Mada saa sita y'ijoro uri wenyine n'umwana uhetse nkuko uri mu biki? Chef, ndagusabye ufashe nzogukora. Va kwanza muri ico kinogo, va kwanza amubwire. Va kwanza muri ico kinogo please. Mon Dieu, tara ndagufasha umwana. Karibu. Karibu mugire ubwoba. Bebe. Karibu ntakibazo. Karibu. Yumva amahoro uri mu rugo ntugire ikibazo. Karibu cyane ndagutaha. Karibu no icara. Nanyagiwe nzi nabi. Wanyagiwe? Mbo biratahuritse ariko ntaje. Turasi icara hasi icara nyine ntaje. Icara aho ubona basi icara. Ubona za korohe. Ntaje.
bebe. Pole sana kandi karibu urumva amahoro ntugire ikibazo ani muhira ikibazo nuko gusa wicaye hejuru hasi kandi se wicaye hasi ngira tuyage neza. Okay, mbwira rero ufise ingorane y'abaki kuko wancishije mu ncamake kandi ndabona koko ko uri mu ngorane zidasanzwe. Finalement mbwira ingorane ufise cyangwa ingorane wahuye nazo n'izihe? Mbega wabwiye witwa? Nkuko nabikubwiye. Nitwa Sisi. Muhira ni mu Kayanza. Rero nabona naje nje kurondera ubuzima. Ngeze zino umundana n'umuhungu. Igihe kirashika ndatwarinda. Ariyo y'uwo mwana ubona. Sikia. Umugabo yayine yaragiye akanya. Paul, I'm sorry. Ihangane, I'm sorry. Nta kibazo Ejo ni isaha sinzi yari. Nta telefone, nta bufasha. Sifise ahantu ho kuba. Aho ndari uyu munsi siho nirirwa. Kurya ni ingorane. None Imana iramfashije nahuye nawe. Nasikiye. Bo Rema nta kibazo ngaho washitse. Ngaho jiri baraje nyine. Nta muntu tubana, nta muntu turi kumwe ngaha, ariko ndibaza ko atana kimwe atangorane. Uba ahantu heza n'ukuri ntaco habaye. Merci. Bon, rakashambrete nyine ariko nk'umuntu w'umujene nyine ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ariko ico nzi cyo Imana nifasha, ruhuka, fata umwanya uje koga, amuruhuke, wafunguye hama ejo tuzora ibindi bikurikira. Sivyo Sisi? Ego n'ukuri uzobukoze. Wihangane hama tora umwana umuryamike kuko ndabona kasinziriye yo karushe kuryamika hari. Monia aya masaha saa 8 twebwe abana twapfuse kuba kera batubwira ati dukomere twebwe nitwe tukwiye gutembera no masaha. Wagize ikibazo giki Monia? Bahanya ari minini aho umuntu witwa Gasore wariye Bera aterapfa. Benda kwazaho ninda kubyuze nga nk'ubukuriye bakibanyukana mu kazi n'umushahara cyangwa subira mu nzu umuntu. Ndakugema rumwe kabiri wamvuye mu maso. Ndavuga simvura Takara n'ibishapo tugende gusa rero n'ibiguru.
kandi uve ngaho ha Isaac, nini kimbonye mu nzu ni biki? Isaac, urafise umugore?